Vladimir Putin. Abantu benshi iyo bumvise Vladimir Putin barahinda umushitsi cyane cyane ibihugu bikomeye cyane byo ku isi harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Vladimir Putin ni umunyapolitike akomeye cyane wo mu isi, aho asanzwe ari umukuru w'igihugu ca Russia cyangwa se Uburusiya. Ni umugabo akomeye cyane w'igitinyiro, aho atinywa n'ibihugu byinshi cyane. Ni umugabo avuga ari kijana, ni umugabo aciye ubwenge bwinshi cyane mu bijanye n'intambara, aho ari umusoda akomeye cyane, akomeye gose. Mvuze abasoda batwara ibihugu byo mu isi, wumve ko Vladimir Putin ari mu bambere bakomeye cyane, mu bagwanyi bakomeye cyane, azi kugwana, azi ubuhinga bwinshi bwo kugwana akoresheje inkoho cyangwa se akoresheje ubwenge bwo mu mutwe. Rero Vladimir Putin nagira nze ngo ndabashikirize amateka yiwe magufi cyane, inkuru yiwe ngufi cyane benshi mutazi kandi itangaje. Ujya koko Imana ishatse kugutoranya ntahita gukura. Imana ikura ubu ibintu mu busa ikabigira ibintu bikomeye cyane. Jewe muri ko murumva ndi Jean Paul Dunia, iyi ni iwacu Top TV. Nkaba navuye muri sport niho mumenyereye, ariko iyi ni inkuru ngufi cyane umuntu wese ashobora kumva agatangazwa n'ukuntu Imana yagiriye neza uyu Vladimir Putin, gashobora kuba umuntu ahambaye ku isi, aho iyo avuzwe abantu benshi bajugumira, harimo n'ibihugu by'ibihangange twabivuze haruguru nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu by'Ubushinwa, ibihugu by'Ubuyapani, Ubufaransa, Ubwongereza, eka ibihugu byose uyu Vladimir Putin biramutinya, kuko ijya avuze ririjana ntabwo namuvugiramwo, n'umuntu ahambaye cyane akomeye. Reka rero nze ndabibutse utarakora subscribe ayikore kugira ngo uzohore ubu wa mbere mu kuronka inkuru zacu. Ndabibutsa ko atahandi ushobora gukura inkuru z'ubwenge nkizi atari kuri iwacu Top TV. Reka nze mu kanya. Reka ntangure. Hari mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, aho umusirikare umwe yasaba uruhusha rwo gutaha imuhira mu karuhuko. Uwo musirikare arataha, ageze muhira mu gasagara kiwabo, mu gace kiwabo, ahura n'imodoka itwaye imivyimba y'abantu benshi cyane igiye kubahamba. Birumvikana aba bategerezwa kubahamba mu kirogo kimwe, ivyo bita fosse commune. Akiyibona iyo modoka niho yabona umuntu umwe yambaye ibirato bisa n'ivy'umugore wiwe. Akibibona yinjira mu nzu, ashitse mu nzu arahiga umugore wiwe aramubura. Niko gusohoka yihuta cyane, yiruka inyuma ya modokari, yiruka ko cyane, vyatevye arayishikira, arayihagarika, arabibwira ati hagarara ndabe. Ayihagaritse aravye neza wa muntu yambaye ibirato bisa n'ivy'umugore wiwe, asanga nyene n'umugore wiwe. Arababwira ati ni mumumpe jewe ndamutware nje kumuhambana iteka. Baramumuha, akimutora yumva amukoze ku mutima, yumva aracahema. Niko rero kumutwara kwa muganga ku bitaro, amushikanyeyo abaganga bakora uko bashoboye kose, bityo barokora ubuzima bwiwe. Murumva icyakurikiye, baciye batamuhira, hama bakomeza kwibanira n'umugabo wiwe, yari umusoda akomeye cyane wo mu Rusiya ico gihe. Barabana, uyu mugore rero baza kubana igihe kirekire, bityo aza kuvyara umwana bahaye izina rya Vladimir Putin. Wewe wari kora dutega amatwi uca wumva ivyabaye kuri Vladimir Putin, kuko hajya Imana yije kurokora umuntu ifise uko bigenza. Imana ifise inzira nyinshi cyane zirenga igihumbi zo gutabara umuntu. Vyumvikane yuko iyo se wa Vladimir Putin aja gutebagana gatoyi, yari gusanga abo bantu bamaze kubahamba, kuko ntibarabira. Muce muvyumva nyene bagiye guhamba abantu mu kinogo rusangi,
kubera baba batoye uko nyene kandi bari mu modoka bapfa gutera muko nyene byumvikana yuko nyina wa Vladimir Putin yari guhambwa akanura bityo mbo apana akanura yari twavuga ko yari nko muri koma ariko yaragikomeye twavuga yuko ico gihe rero Vladimir Putin atari gushobora kubaho. Natanguye mvuga nti uyu Vladimir Putin ni umuntu w'igihangange, ni umuntu akomeye cyane mw'isi, aho ibihugu vyinshi bimutinya, iryavuze ririjana, ni umunyapolitike aciye ubwenge, ni umugwanyi akomeye cyane, aho mu gihugu c'Uburusiya mufata nk'intwari, kuko uyu yatwaye igihugu c'Uburusiya ubwa mbere, mu nyuma aravako, ndetse urazi ko ibihugu vy'Iburaya vyinshi bifite demokrasi, haramamanda, ariko abanyagihugu baragenge baravuga bati nagaruke, kuko yahejeje manda yiwe. Ico gihe hatwara witwa Dimitri Nedved, amaze gutwara ahejeje manda yiwe, abanyagihugu baje baravuga bati dukeneye Vladimir Putin, bityo aragaruka, kuko babona ubutwari bwiwe, ukuntu ari umuntu w'ijunja n'ijambo, umuntu ajugumiza ibihugu vy'amakungu, yavuze ririjana, nta muntu amuvugiramwo, nta muntu akomeye cyane, n'umuntu akomeye cyane nako n'umuntu akomeye cyane, nta muntu amuvugiramwo, nubwo woba uri igihanga kimeze gute, bande na bande bakomeye bose, uyu baramwubaha cyane gose, kuko n'umunyacubahiro akomeye cyane, n'umuntu kabisa ugiye kubiraba mu bantu bo mw'isi bahambaye arimwo ni Vladimir Putin, umukuru w'igihugu c'Uburusiya. Aho niko ndababwira ingene yavutse, aho atari kuvuka, ngira ngo mwavyumvise, bikaba ari ivyo twovuga mu mateka yiwe magufi cyane, twobagezaho nuko vyaje kugenda, ngira ngo mwavyumvise. Kandi abashimire cyane mwese mwariko muradutega amatwi. Jewe nari Jean Paul de Monde, aha ni kuri Iwacu Top TV, ndabakengurukire gose, ndabibutsa ko atahandi mwokura inkuru nk'izi atari kuri Iwacu Top TV, niho hari inkuru z'ubwenge nk'izi. Reka ndabashimire cyane, ndabakengurukire, mugiraho muba mwubahwe, naho butaha, ciao, bye.